woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Mariko ikigabane ca 4 atangura ukundi gushasha kwigishiriza ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi cane rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato buri mu kiyaga yicaramwo. Ishengero ryose riguma ku nkombe y'ikiyaga, abigisha vyinshi mu migani, ababwira muri uko kwigisha kwiwe ati: nimwumve, umubivyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha ntizama. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera zirakura zihunda impeke, zimwe 30, izindi 60, izindi 100, bityo bityo. Kandi ati: uri n'amatwi yumva niyumve. Biherereye abari kumwe nawe na bamwe 12 bamubaza iyo migani, arabishura ati: mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze babarirwa byose mu migani, ngo kuraba barabe yamara ntibavyitegereze, kumva bavyumve yamara ntibabitahure, ngo kumbure bohindukira bagaharigwa. Kandi arababaza ati: ntimuzi uwo mugani? None imigani yose muzoyitahura mute? Umubivyi abiba ijambo ry'Imana, abi ruhande y'inzira aho iryo jambo ribibwa. Iyo bahejeje kumva, Satani acaza uwo mwanya akabakuramwo iryo jambo ryabibwe muri bo. Naba nuko nibo babibwe ku rutare, iyo bumvise iryo jambo baca baryakirana umunezero, ntibagire imizi muri bo, ariko bahagarara umwanya muto, maze iyo badutswe ko n'amarushwa bo n'akadenderezo bazira iryo jambo, bica bibagwisha. Abandi nibo babibwe mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze umwitwaririko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi no kwifuza ibindi, iyo bibinjiyemwo binyoha iryo jambo rikabura imbuto. Ababibwe mu ivu ryiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo bityo. Kandi arababaza ati: mbega itara rizanwa ngo baryubike kw'igiseke canke barishire mu rutara, ntirishirwa ku gitereko caryo? Kuko atacanyegejwe kitazoserugwa, canke cagizwe ibanga kitazoja habona. Uri n'amatwi yumva niyumve. Kandi arababarira ati: mwiyubare mu vyo mwumva, ingero mugeramwo niyo muzogererwamwo, kandi muzorengerezwa, kuko uwufise azohabwa, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yari asanzwe afise. Yongera kubabwira ati: ubwami bw'Imana busa n'umuntu yabivye imbuto mw'ivu, bwije agasinzira, bugaca akavyuka, imbuto zikamera zigakura, atazi ingene zakuze. Ivu rimeza ryonyene, habanza kuba ibironge, hanyuma hakaba imiyange, hanyuma hakaba imishitengenge y'impeke. Maze imirima yeze aca yitemesha umuhoro, kuko igihe c'ishwabura kigeze. Kandi arababaza ati: ubwami bw'Imana tubushushanye n'iki? Canke tubusobanurisha umugani iki? Busa n'akabuto k'igiti, iyo gatewe mw'ivu, naho ari kanzinya hanyuma y'imbuto zose ziri mw'isi, ariko iyo gatewe karakura, kakaba kanini, kakaruta ibirimwa vyose, kagashamika amashami manini,
kandi inyoni zo mu kirere zishobora kwarika ivyari mu gitutu cako. Kandi ababwira ijambo ry'Imana mu migani myinshi imwe n'iyo uko bashobora kumva. Kandi atabaciriye umugani ntaco yababwira, ariko yihereranye n'abigishwa biwe akabibasobanurira vyose. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati, tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkuba ikomeye y'umuyaga, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yari aryamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati, Mwigisha, ntubaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati, hora utekereze. Umuyaga uraca haba agahwekere rwose. Arababaza ati, ni igiki kibateye ubwo? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati, Mbega uwu n'umuntu ki? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Ubushobozi bwacu tuzobasha kunesha isi, Satani y'umubiri ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko, ni kubwa mpwemu twitanga, ni kubwa mpwemu tunesha, twirinde turazikama, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu yera, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu yera, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko. Bagwanyaga kiza betuzigama kugande, bega tunesha kugande, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko, ni kubwa mpwemu twitanga, ni kubwa mpwemu tunesha, twirinde turazigama, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu yera, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu, ni kubwa mpwemu yera, ni kubwa mpwemu yera tunihira iminiko. Mariko ikigabane ca 5. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'Abageraseni. Avuye mu bwato, umuntu yinjiwemwo n'impwemu ihumanya ava mu masenga y'imva acaramusanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uwo bakibona ico ashobora kumubohesha, niyo wowe umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iyo amaboko akayicagagura, iyo amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zomutsinda. Maze imisi yose ku murango no mw'ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanga, arunama, asemerera n'ijwi rirenga ati,
duhuriye hega Yesu umwana w'Imana isumba vyose, ndakurahiye Imana ntumbabaze ushinyagure. kuko yaramubariye ati, va mu muntu wa mpwemu ihumanye. aramubaza ati, witwa nde? aramwishura ati, Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri ico gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari ubusho bwinshi bw'ingurube zirisha. Izo mpwemu mbi ziramwinginga ziti, turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremo. arazemerera. Izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemwo, yinjira muri nyangurube, umukuku wirukira ku gatembwe, yisuka mu kiyaga, zari nk'ibihumbi 2, amazi araziniga. Abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba ibibaye ibyo ari byo. Bashika aho Yesu ari, basanga wari yinjiwemo n'abadayimoni yicaye, yambaye, ubwenge bwagarutse, umwe nyene yari yinjiwemo na ca gitero, baratinya. Ababibonye, babadondera ibyo wari yinjiwemo n'abadayimoni n'ivy'ingurube. Batangura kwinginga Yesu ngo ave mu ntara yabo. Ariko aratambukira mu bwato, uwari yinjiwemo n'abadayimoni aramwinginga ngo agume kuri we. Ntiyamukundira, ariko aramubarira ati, jimuhiri wawe mubi wanyu, ubabarire ivyo umwami Imana igukoreye vyose, kandi nge nikugiriye ikigongwe. Aragenda, atangura gukwiza i Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose baratangara. Nuko Yesu agenda mu bwato, asubira hakurya, ishengero ryinshi rikoranira kuri we, yari iruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu makuru b'isengero ry'Abayuda yitwa Yayiro, amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge, aramwinginga cyane ati, akana kanje k'agakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike kw'ibiganza akire abeho. Aragenda ajana nawe. Ishengero ryinshi riramukurikira ari mu banda. Kandi umugore atakaza amaraso menshi yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose abitangamwe ingemu, ntihagira ico bamumarira, mbere arushiza kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati, niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akiza ico cago. Ako kanya Yesu yumva muri ubushobozi bumuvamwo, ahindukira abandana n'ishengero, arababaza ati, ninda akoze ku mpuzu zanje? Abigishwa be baramwishura bati, ubona abantu bariko barakubanda, nawe ukagira ngo ninda nkozeko. Aberaguzamwo amaso ngo abone uwumukozeko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi kuko azi ikimubayeko, araza mwikubita imbere, amubarira ivy'ukuri byose. Yesu aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro, ukire gose icago cawe. Akivuga, haza abavuye kwa wa mukuru w'isengero ry'Abayuda bati, wa mwana wawe aracikanye, uracagorere kumwigisha. Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira uwo mukuru w'isengero ry'Abayuda ati, ntutinye, wizere gusa. Ntiyakundira uwundi muntu kujana nawe atari Petero, Yakobo na Yohana mwene nyina wa Yakobo. Bashitse ku nzu y'uwo mukuru w'isengero ry'Abayuda, asanga bariko barakoma induru, barira baboroga cane. Yinjira babaza ati, ni igiki gitumye mukoma induru murira? Umwana ntahwereye, ariko arasinzira. Baramutwega bamushimanga, arabakumira bose, ajana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, yigira haruguru aho ikiziga kiri, afata ukuboko kw'ikiziga, arakibarira ati, tarisa 10. Bisobanurwa ngo gakobwa, ndakubariye nti, vyuka. Umukobwa acavyuka uwo mwanya, aragendagenda, kuko yaramaze imyaka 12 avutse. Baca baratangara cane. Arabihanikiriza cane, ngo ntihagire umuntu n'umwe abimenya, arababarira ngo bamugaburire. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa,
canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.